Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije. Kaze mu kiganiro cyahariwe ku civugo dufatiye kwiragi z'incungu z'u Burundi turongore abandi tubona iyo tuja. Aha dushimikira kwiragi ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Igerekerezo rya 13 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 numunsi w'intibagirwa ku barundi bose kuko ariho iyo ncungu yagandagurwa. Rwagasore amaze kubona ingene ababirigi bategeka uburundi n'ingene se wiwe atoroherwa yaciye aja mu vya politike arashinga umugambwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 959 hama wemererwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 960. Muri kino kiganiro rero tuzakuganira ku civugo dufatiye kwiragi ry'incungu z'u Burundi turongore abandi tubona iyo tuja. Rwagasore nk'umunyepolitike ntiyahiye coba ntiyagombye kurondera inyungu ziwe yarondeye inyungu zirengeye iz'abandi. Muti mbega abanyepolitike b'abarundi iyo bariko baragira politike barondera politike y'inyungu zabo canke za bose muri rusangi? Rwagasore yoba icitegerezo gute ku banyepolitike canke abakiri bato? Kugira ngo tuganire kwibazo vyose turi kumwe muri kino kiganiro n'abatumire Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe APDR. Turabaramukije turabahe nikaze. Murakoze cyane nanjye ndaramukije we turi kumwe mu kiganiro umukuru w'umugambwe FNL. Haramutsa n'abariko baratwumviriza bose biciye kwisamiriza na televiziyo y'u Burundi. Murakoze. Uwundi mutumire turi kumwe ni Jacques Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL. Turabaramukije turabahe nikaze. Natwe turabaramukije tunga tubakengurukira ko mwatwiyumviriye mukadutumira muri kino kiganiro. Twongera turamutsa n'abarundi bose bari kwadukurikirana kwinombonesha kure y'igihugu cacu cy'u Burundi. Murakoze. Turiko turaganira ku civugo kivuga giti dufatiye kwiragi ry'incungu z'u Burundi turongore abandi tubona iyo tuja. Mbega mu mugambwe FNL mwebwe iki civugo mu gihe isiguriye? Insiguro tugiha iratomoye. Ni kuvuga yuko dufatiye kuri ico ciyumviro bashaka kuvuga bati twebwe indongozi muri politike twebwe twama igihe cyose tuko turarondera amajwi mu bene gihugu bishitse tugatsinda ntituhave dukora nk'umwe atazi yava niyaja. Tubigire tuzi aho turi, tubigire tuzi aho tuja, tubigire tuzi naho twifuza gushika. Mu majambo make bisigura biti tugira imbono ya kazoza cyo twokwita vision. Rero icyumviro iki cyumviro no gukebura abarundi cyangwa abanyepolitike bati kirazira gutatona. Ndimuze gutatona nimwashikira ubutegetsi, ndimuze gutatona ngo mushire mu ngiro ivyo mutemereye bwa mbere na mbere abene gihugu cyangwa mushire mu ngiro ivyo mutiyumviriye bifise ingaruka mbi. Ntimwihende ngo mugire mushire mu ngiro ibintu bishobora gutuma Uburundi budatera intambwe. Donc habashaka gukeburira abarundi cyane cyane abanyepolitike mu vyo bakora vyose kugira vision nziza kugira ngo ejo igihugu umuntu bishitse agatsindira bene gihugu azoba intsinzi y'abene gihugu izoba intsinzi y'igihugu bazove ku ntambwe bariko baje ku yindi ntambwe bazove mu bibazo barimwo bikemuke bazove mu bukene bwarimwo baje mu bisununure abari bafite ibibazo bijanye n'ubutunzi haboneka imigambi iterambere imigambi bakura muri ivyo bibazo tuve mu bwiza tuja mu bundi.
nico bashatse kuvuga. Ego mu mugambwe ya PDR iki civugo dufatiye kwiragi ry'incungu z'u Burundi turongora abandi tubona iyo tuja mwebwe wanyu mu mugambwe PDR mu gisiguriye. Bwa mbere hoho twanze kumenyesha mbega iryo ragi ni iryahe kuko Rwagasore yadusigiye iragi ridasanzwe. Bwa mbere yari akiri muto, ibyo ni iragi ridasanzwe kubona ko abakiri bato bakwiye gufata ibintu by'igihugu mu minwe ntibabihebera abandi. Ikindi yari amajambo avuga ajyana n'ibikorwa. Baravye nk'amajambo avuga ati imihimbiri nta kibanza ifise mu gihugu, abasuma n'abambuzi nta kibanza bafise mu gihugu, abarundi tubane neza, abatsinze ntibashime bishimirize mugabo basangire nabo bariko barahiganwa. Hama acazana imigambi y'iterambere, kirema koperative, mu vyiyumviro, gushira abantu hamwe mu bumwe. Murazi ko yari umwana w'umwami mugabo atangura kuzana umudame cyangwa umukenyezi badasangiye ubwoko. Urumva yamaragi kuvuga ati rero bwiya twerekane ko tunwanye reka nzane ngo dusangiye ubwoko. Kiya musanze cyari gitutsi ku mwana w'umwami kuja kurongora umuhutukazi mu kijya gihe mugabo aremera arabikora. Urumva rero amaragi yagiye dusigiranira iragi ryari rikomeye cyane twategeza kujabo. Uravye rero ngo turongora abandi tubona iyo tuja twategeza kugira iyerekwa rituvuga ati mbega tuva he tukaja hehe, uno munsi tugeze hehe twifuza kuja hehe. Rero hasigaye kuraba ati mbega twebwe turongoye abandi mu migambwe tuteza kubona iyo tuja ni hehe, ni kwifuza gushikira ubutegetsi. Twebwe mugambwe ya PDR waduti dukeneye gushikira ubutegetsi kugira ngo dushire imigambi dufise mu ngiro twisunze ibi vyiyumviro n'ingendo ya Rwagasore. Ntabwo twe dushaka kujana abantu mugari twikora ku by'igihugu hacaba ikibazo mbega uno munsi bariko ubutegetsi bariko baragendera gijya Rwagasore cyama kibikindi mugari twe kubitwerekeye umugambo ya PDR tubona ko iryo ragi rya Rwagasore ari ryo umugambo wacu twateza kugendera n'abarongoye igihugu n'umunsi bagendera n'uzogishikira ejo akarigendera kuko niragugiye kuraba ritazopfa gibagiranye kuko uwo rikurikiza wese uburundi bwotera imbere. Ego mu mugambwe FNL Rwagasore yekagira politike yagira politike ku nyungu ziwe, yagira politike ku nyungu zirengeye abandi. Bega abanyepolitike bubu iyo bariko bagira politike ubwo ntibarondera inyungu zabo gusumba inyungu zabo bose muri rusange. Murakoze, birababaje kubona ivyo Rwagasore yaturaze dusa n'abatabikurikije. Nta bantu novuga ngo bashize ikirenge mu kirenge ca Rwagasore uravye abamukurikiye. Abanyepolitike buno munsi biraboneka neza yuko inyungu zabo batazishira inyuma inyungu z'igihugu. Urabona ko inyungu z'igihugu arizo ziri inyuma inyungu zabo. Abo n'abanyepolitike buno munsi. Dufatiye kuri ibibazo mbajije mboneye hakaryo nk'umukuru umugambo FNL ukebura abanyepolitike na cyane cyane bari ku butegetsi bagerageze bakore bisunze iragi ry'incungu yacu. Uyu muntu yapfuye akiri muto, yapfuye atarakwiza imyaka 30, yerekanye neza ko muri we mu nyama no mu maraso vyiwe yashira imbere umurundi imbere yo kwishira imbere, kuko yari umwana w'umwami, yari afise vyose. Abazungu baramunegosiye, baramuhendahenze bimwe bikomeye cyane, baramwemerera ibintu bidasanzwe, arabankira. Ni bake cyane mu banyepolitike buno munsi bo kwemererwa ivyo Rwagasore yemerewe kugira ngo arashe arekure guharanira demokrasi, guharanira intaye yo kwikukira ngo bayanke amafaranga, banka ivyo vyicaro. Ni bake cyane, kandi no kubwiza ukuri ko yaradusomye ibitabu tukumviriza abakurambere, yarazi neza ko igiciro c'ivyo ariko aragira
ari urupfu ntiyigeze avuga ati jewe reka ndavyakire databanye nkiza agatwe kanje none abanyepolitike b'abarundi we kuri umurundi uri ngaha kandi utari umwana w'ejo abogira nk'ivyo ni bangahe cyo gituma tutariye umunwa duhanuye abarundi mu nzego zose cyane cyane abari ku butegetsi bagerageze gukora bisunze uwo mutima w'incungu yacu kwikukira umugano atari umuganiro Rudoviko Rwagasore dufise ibintu vyinshi tumuvuga ko je nabonye kuko sini mu rugero rw'abamubonye ariko twaramwumvise uretse n'amadiskuru yavuze hariho ni n'utu nzandiko twabonye iwe nyene yiyandikiye ivyari bimurimwo yari umuntu adasanzwe kandi no ngaha uyu munsi abanyepolitike turi twebwe duhereye ko ari ku butegetsi nta kintu na kimwe badafise mu minwe co bafasha kugira ngo bakore bisunze iryo ragi bakore nkawe vyose barabifise hasigaye ko babishaka kuko mwumva ko na nyene cyubara mukuru w'igihugu yama ariko arasemerera yama ariko aratanga impanuro yama ariko arakebura avuga ati ubwo ivyo murimwo muribuka Burundi muribuka abarundi rero abanyepolitike twizere yuko bati urabumva birenge niwe barigwa ni iki civugo iki kibazo bagije ni kibazo twebwe ko nta butegetsi turimo iki kibazo ni c'abategetsi batwara igihugu uyu munsi natwe tuciye tucogerako kugira ngo tubahanure bakore bisunga iyi ngendo n'uyu mutima wa kino citegererezo umugano utari umuganiro Rudoviko Rwagasore murakoze ego nimba dacomo kongera ko kuvyo ashikirije mbega Rwagasore yoba icitegererezo gute ku banyepolitike cyo kubakiri bato icyo nanda kuvugaho nuko umukuru w'umugambi wa FNL bivuze Rwagasore n'umunsi yozuka yani ko twoca twipfisha tugapfa canke tugahunga kuko yobabara arabye muri 61 ivyo haranira inyuma y'imyaka 62 birapfuwe bitwa ko urundi bwateye imbere atantambwe twateye kono kubira yuko abarundi bariko baragera mu gihe cyo ko bipfuza ati twotuma dutwagwa n'abakoroni kumura bakaje kubita ikimoko mugabo bakabaho kuko kuvuga iki igihe cagwa usore yarafise imigambi kandi imigambi yarahura avuga ati mvuye kwiga hanze nkeneye kwishira mu Burundi mugo n'umunsi ugiye kura abize hanze bangana gute ababaye mu byo bihugu bose bingana gute nibyo bari kubamarira Burundi ni ivyaye umbuca wumva ko ibyo Rwagasore yaniganira yashira inyungu z'abandi imbere mugabo n'umunsi ugiye kuraba nuko umukuru w'umugambi wa FNL bivuze abanyepolitike twe tubifatira ko ari ku butegetsi ko twe turiko turaniganira ubutegetsi kugira dukore inyungu za rusange mugire turabushikako byo tugura ingene twebwe mu ducira ubanza muga turucire abari ku butegetsi no munsi mbega bari ku butegetsi no munsi babutwara bashimbere inyungu z'abandi aca n'ikibazo rero kumbura umurundi wese yo kwishura kuko iyo wishe neza ico kibazo utubyerekanira mu matora tijewe rero baranshira imbere inyungu ndabandanya cyangwa se mbandanya ariko muri rusange yo kuraba abanyepolitike bahari no munsi usanga dushira imbere inyungu zacu gusumba inyungu z'abanyagihugu kuko inyungu z'abanyagihugu nuko gwaruka ruronka ubwo gukora nuko abarundi baronka ibyo bakora nuko bakorera nazo bigakunda nuko bakora imigambi yo kwiteza imbere bagatera imbere bakajya bakaryama yego no munsi amahoro n'umutekano urahari mugabo izindi nyungu zirakingiwe z'abene gihugu ico n'ikindi kibazo rero Rwagasore bice yitegerezo gute nimwe nahera ko ku ntango bwa mbere Rwagasore yarakiri muto iki ni ikitegerezo ca mbere kubona umuntu akiri muto agahaguruka kugira ngo aniganire igihugu kandi agikorere aha rero batugwaruka ruhamagariwe kumva kumenya kare Burundi bw'uno munsi na Burundi bwejo kubera icitegerezo cago Rwagasore yarabayeho kandi yarabikoze birashoboka ikindi citegerezo gikomeye ni imigambi twebwe abanyepolitike turakwiye kuvuga imigambi yumvikana twize neza dushira mu ngiro batubaza tukishura kuko no munsi urashobora gusanga hari imigambi yavuzwe mugabo udashobora kwevariwa ngo urabe ati mbega igeze he
hari n'imigambi yiyongera itavuzwe kumbura umuntu gacha bimugora kuvuga ati none yuko bitaravuze bije gute ko batari babimigiye bizo ugaca usanga hari ahantu biriko biragoranira yatenda kuba icitegerezo kuvuga ati imigambi yavuga ati umugambi uyu natwanye politiki tuteye gushiriki twategura icitegerezo ciki imigambi mugabo kandi hariyo akandi kararo kabi mu mbwene kumure nakavuge kabi hari ikindi citegerezo wagasore tuberako ko kizira kwica indongozi kubera ryo wisha indongozi ntubugire nabi je ndongozi ubugiriye nabi wewe n'urubyaro rwawe ruzokomokako kuko ntituzi ko wagasore rya migambi yavuga yari kuyishira mu ngiro mugabo no munsi kubera bamushe terabikora tuvuga ko ari intwara n'incungu kubera yari avize imigambi itagiye mu ngiro tutazi ko yari kuyikora canke ikamunanira nubwo turi bamwishe abagiriye nabi igihugu mugabo kandi urupfu rweje twibwira ati kirazira kwica umuntu afise vision afise yerekwa mureke agire gute abikora Ega Rwagasore yoba icitegerezo gute ku banyepolitike canke ku bakiri bato yarabibaye deja ni icitegererezo kuko amajambo yiwe muramaze kumva yuko abakuru b'ibihugu bose batwaye kino gihugu amajambo yavuze bahora bayitwaza bahora bayisunga mu kuvuga mu kwigisha abene gihugu no majambo yabo bahora bayavuga bahora bayakoresha no kuvuga yuko ari icitegererezo ni icitegererezo kuko murumva ko atakintu na kimwe kibi kivugwa kuri Rwagasore no kuvuga ko ibintu byose byo kuri Rwagasore byagenze neza muri iki kiringo gito yaramaze kuba icitegererezo rero ariko rero ico niyumvira gihambaye Rwagasore bwa mbere ho ntiyatinya gupfa ntiyatinya ngo bazonyica yari umuntu rero atagira ubwoba twifuza yuko rero abanyepolitike b'abarundi na cyane cyane abari ku butegetsi bogira uwo mutima wo kurinda uwo mutima rugabo uwo mutima wo gufata ingingo atabwoba uwo mutima wo kwemanga vision yabo uwo mutima wo kwemanga gusiga izina mu gihugu uwo mutima wo gutuza ibisuma n'abambuzi kumwe nabo nyene yabigabishije tukasuma tukavyemera ivyo rero niho twoba abaye tubereye icitegererezo kuko ndibaza ko mwese muzi ko yavuze ati ibisuma n'abambuzi sinshobora kubizonterana intambwe ni ukuvuga yuko yari yafashe decision ntibizonterana tugira n'Imana rero nyene cyo mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi uwo murego ni wariko tubonera akajya ko kumushigikira kumutera intege kuno murego ariko wo guhangana n'ibisuma n'abambuzi turamushigikiye cyane rero tukajya duharanura n'abandi kuko uyu murego nyine cyo mukuru w'igihugu ariko wo gutuza imihimbiri ibisuma n'abambuzi hari abariko baragwana batera igere aha tugira tuti nakomeze gushira ikirenge mu cyago Rwagasore nta na kimwe ashobora kuba kuko abarundi sinzi ibi ariko aragira barabishigikiye tukajya duhanura rero n'abo bandi bari mu nzego z'igihugu nibafate iyo ngendo y'umukuru w'igihugu iyo ngendo umukuru w'igihugu akuye mu ngendo ya Rwagasore bahagarare rugabo bafata ingingo bemange ko bategerezwa gukura Burundi muri kano kaga kakangaratete k'ubukene bategerezwa gukura Burundi muri kano karenganyo kimonogoje nkuko mwumvanye n'icyo mukuru w'igihugu avuga ati ubutungane ibara ryaraguye yego mu byo umugambwe FNL yashimikiye ku gufata ingingo Rwagasore twamubona nk'umuntu afata ingingo mbega mu ngiro cyaye mu ngingo ubwo abanyepolitike ntibahengamira ku nyungu zabo cyaye ku migambwe yabo mu bisanzwe abanyepolitike ubwa mbere nabo ko dushaka ubutegetsi imigambwe
bose imigambo kumbona mu nuna imigambo myinshi muga hari imigambo kumwe idashaka ubutegetsi muga nje mvuga umugambo serukira PDR ni umugambo ushaka gushaka ku butegetsi kugira ngo dushize ku butegetsi dufate ingingo z'igihugu. Uno munsi rero hari ingingo nyinshi zifatwa mu migambwe usanga zihengamira ku migambwe yacu bivanye n'ibi nyene by'ubuzima bwa minsi yose kumbure kuko umugambo utari ku butegetsi tuteze gusaba uri ku butegetsi kugira ngo kumbure bigende uko canke bigende kuriya, ariko cyane cyane ikibazo ingingo nyamukuru tuba dukeneye ni ingingo z'abari ku butegetsi kuko abari ku butegetsi nibo bafata ingingo zikiza igihugu. Murazi ko amatora aheze ayenda asubira ku myaka 5 ibisigaye kuri twebwe tuba turiko turanigana dushaka kuzoja amatora mugabo abari ku butegetsi nibo tuba dukeneye ko ati fata ingingo zibereye kugira zikiza igihugu. Ni nk'ibire nyine cubahiro ubona reka arafata ingingo zikomeye umuntu wese ashaka kuja mu murongo ntabisabande ziye nizo ngingo rero ziba zigize gute zikomeye hacaba ikibazo mbega mu mugambwe wiwe nawe baramufasha gufata ingingo zituma igihugu gitera imbere. Ariko rero muri rusangi ko twavuze kwa nyepolitike twohanura kumbura abanyepolitike tukihanura tukamenya ingingo dufata ziba ingingo kigabo ntitube bandi yo bwana ntitube bansumirinda ariko kitagenda neza nashatse bivuga cyane cyane ko kitagenda neza tukivuge kugira ngo n'abari ko baratwara bibahe intumbero y'ingene ahantu bokosora kuko umugambo uri ku butegetsi twebwe tuba tujeje kuhanura kwerekana ibitagenda neza kugira ngo babitorere umuti. Mugara usanga ari kumbure byatugoye hakubivuga asanga turi muri ego ni sawa nikitagenda neza ugasanga ego ni sawa muganye n'icubahiro niwe yatubereye akarorero aratangura kutwubahura gose amaze kwerekana ati igihugu cyari cyarapfuye. Jewe rero nk'umugabo urongo umugambo ya PDR noja ku radio ngo ibintu byari bimeze neza mu gihe na kizigenza yamaze kubona ko byari ahara bitagenda neza. Naha rero dukwiye kuza turafata ingingo hamwe nezi tuvugira bene gihugu tuvugira igihugu ibigenda neza tukabishima ibitagenda neza tukabivuga mu izina kugira ngo babitorere umuti. Rwagasore yarafise imbono na kazoza igicapo cy'u Burundi muri kazoza mbega abanyepolitike b'abarundi barafise imbono na kazoza mu migambwe yabo itandukanye. Murakoze cyane. Nta munyepolitike yokuboka kuvuga ko abanyepolitike atagira imbono n'igicapo cy'u Burundi muri kazoza nta numwe. Mu vy'ukuri umunyepolitike wese na cyane cyane urongoye umugambwe aba afise projet de société. Iyo projet de société rero no kuvuga niyo izo mbono na kazoza muri iyo projet de société haba harimo igicapo cy'u Burundi muri kazoza. Icyo umwumve ko mu bijyanye n'imigambwe nta ngorane nta mugambwe n'umwe niyo tugiye mu matora tutanze abazoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu muri dosiye badusaba muri seni ivyo babirimo ivyo rero turabifise nta ngorane. Ego mucagagure Rwagasore yarafise imbono na kazoza gicapo cy'ubundi muri kazoza mbega abanyepolitike b'abarundi mu migambwe yabo itandukanye bafise imbono na kazoza. Nk'ibyo kimbagije mugambwe wa PDR turafise imbono mbono kubwira nk'uw'imbono y'iwacu ubu nyene cyenda kubwira dukeneye kubona Burundi bufise amahinguriro kubwirwa rukuru nk'akazi Uburundi bushora ibintu hanze Uburundi bubona igihugu cose Uburundi abantu batembera ijoro n'umurango urazi ko umunsi ushobora gushika saa 3 z'ijoro ukabura ufungura kubera ukabura aho gurira umuti abarundi bose bamaze kuja kuryama Uburundi budapanze leta irapanze none leta ipanga gute Uburundi bufise abagenzi bihugu kigenzi kuko no munsi no kubwira yuko aho ndaguye bike mu mbono ziwacu no guhakarona ko nkakwirade sigura ingene no munsi leta y'u Burundi gipanze mu gihe arabayikoramo bafise amazu 4 5 6 bagaca bapangisha iyo leta nye mbwira ingene no munsi mu gisagara ca Bujumbura cuzuye imicafu n'andi majambo rero umugambo utobufise imbono ingene uzokosora ivyo bintu uja gufutisha ukaja gukoresha ingero kugira uzoniganira kuzojana abantu mwijuru mugabo uniganira ubutegetsi twe tuniganira ubutegetsi ushaka ku gihugu dufise imbono ingene twokosora ibintu tudafise iyo mbono koja tubiheba twe turafise imbono rero ikomeye cyane na cyane cyane izingiye mu kintu kimwe cyo no kwita politique macroeconomy mu kuvuga politique nini cyane tugira binini dushora hanze dufise ibigo dufashanya hamwe tuvuga kuko n'ubu vraiment jewe kwanje sinumvira ingene
buramatari ikorwa n'isukari byo ni ibintu bitoya cyane ngo ngo utuzi ubw'uko isukari burya umuti w'isukari urayizana ugashira ku isoko hama mu guverineri agapakiriya cakamenya yijana donc umuti w'ikibazo ni ugutora inyinshi w'icyo kibazo. duhejeje kumva ko iyo abanyepolitike b'abarundi bariko baragira politike barondera inyungu za bose muri rusange. Tuhejeje kumva ingene Rwagasore yoba icitegererezo c'abanyepolitike eka mbere n'abakiri bato. Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabashimiye ko mwadukurikiye. Reka dushimire bandi batumire twari kumwe Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe APD. Turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. Ndabashimiye cyane dushimira abatuteza bari kubatwumviriza tugarangira dushimira dusaba abarundi bose mu gihe twibuka ku 32 mu basura gandaguwe koko bakajya ko kwibuka iragi yadusigiye kandi tukarigendana kandi ibirori by'amabyabaye tukabitera iteka. Uwundi mutumire dushimiye ni Jacques Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL. Turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. Murakoze natwe turabashimiye ko mwadutumiye kugira ngo mwumvishe mwongere mwibutse abene gihugu ico iyo ncungu idasanzwe yatuzaniye kwikukira yamaze ni no kutwibutsa yuko dukwiye nk'abanyepolitike kugera ikirenge mu ciwe na cyane cyane kwerekana umutima wo gukunda igihugu mu ngendo mu bikorwa mu vyiyumviro. Murakoze cyane rero twizera yuko abatwumvirije ejo canke igihe bashobora kutwunganira kugira ngo iyo ncungu izobe koko icitegererezo. Murakoze. Turashimiye mwebwe mwese mwakoze ibishoboka kugira ngo ikiganiro kigende neza. Kuri televiziyo y'igihugu ibiganiro birabandanya. Murakoze. Thank you.